mu nyuma rero nahavuye biguma bimera gutyo abo bagenzi nyene ugasanga turi kumwe tukagendana ariko tugenzanye niho rero mbwira mvunira akagoha abantu murabe neza abagenzi mwinjiza mu bintu vyanyu umuntu niba gukunda vy'ukuri mukaba muri abagenzi azorespekta iyo shwa yuko utagomba gusangira nawe bijanye n'urugo rwawe rero urumva je naciye ndamubaza ndamubwira nti none ko mbona hari poudre muri toilette nkaba je ntisiga poudre yera vyagenze gute aca rero agenda aca bibwira wa mugenzi mu buryo bwo kuduteranya ati Vestine yakunyagirije ibintu nk'ivyo mu nyuma icabaye nuko ko twari dufise ama diploma ari hafi na hafi iyiwe yari imbere yanje yiyanje gato hace haba yuko umugabo finalement yahavuye aja muri donc iyo diplome yiwe iyanje ntiyayizamo mutahana mu nzu mubana mu nzu iryo joro ndavyibuka yagiye muri diplome yiwe hari mwijoro cane vers nka minuit gutyo we ntiwagiye nk'umugenzi wiwe je sinagiye kuko yatubwiye ngo umwe gusa niwe yemerewe ashobora gutumira donc aca avuga ati niduhitemwo umwe muri twebwe yoza kandi aca avuga ati je mbona yuko umugabo wawe ari we yoza kubera ico gihe kandi narasubiye gutwara iyindi nda igira gatatu avuze ati rero umugabo wawe ntiwe yoza jenyene ndatangara ndavugana ko ari je ndumugenzi wawe umugabo wanje umuhisemwo gute ndanuma numye aca aragenda mugabo nyene n'iryo joro nyene ndavyibuka yuko yatashe atevye cane ebana yanyoye inzoga nyinshi ku buryo yaraye muri salo ku ntebe ko ntiyashobora kuduga hejuru yari yatabanitse bukeye mu gitondo je ndaceceka nari narize guceceka au début niho navuga ariko aho nari naracecetse hanyuma ndanuma nyene ndaja mu vyanje ntegura imishatsi ndikora nyene uko bikenewe ndaca ndagenda ndatora iyo diplome mugangarutse umva ko nahitoye ndi jenyene ndibuka yuko ntashe sinari nezerewe nyene urumva ntivyari biryoshe kandi ni diplome nari narakoreye imyanya myinshi bingora mfise abana tuvana dusubirana vyinshi nyene rero iyo diplome ndayironse ndatashe entre temps hari uwundi mugenzi nari naronse mu yindi shelter nayo nyene nagiyemwo ko nari narabaye umuntu nama muri shelter mu ba homeless noneho uwundi mugenzi wewe yaje aritse ndamusika wewe akaza kanwa umva je sinanywa inzoga yari umugore nawe yari umugore mugana nawe umugabo wese ho yari kuvuga abagenzi banje nkiraha nyene uzuraba bo mugendana kuko niba uri umugore ari marié ntiwategetswe kugendana n'abagore bari single je m'excuse ndabivugiye kuri kamera ushaka untera amabuye ushaka kugira iki niwo nabagira ntuzubazane mu rugo rwawe ngo ubinjize mu bintu vyawe kuko umusingo hari ivyo atazomenya canke hari ivyo adaha agaciro urumva hari ivyo adaha agaciro uko niko kuri noneho abagore bose je twagendana swat baba ari abasingo swat baba ari abagabo basize mu Burundi canke atuka bafise ibintu nyene noneho nawe umugabo wiwe yari yaramutaye muri Canada yigira mu Burundi gutangura business nawe arazi iryo joro wanashima yari yatetse aramfasha guteka turafungura duhejeje nari ndushe nakubwiye ko narasubiye gutwara inda igira gatatu nja kuryama ngiye kuryama baravuga no mugabo wanje ari babiri arananyandikira uwo mudamu ati mbega wewe ati wonza kukuramutsa ugashuja kuryama ndamubwira nti vraiment mumbabarire kuko au début ya grossesse ndagira malaise rero ngira malaise nja kuryama ndavuga ni navyuka nkasanga aracahari fine turaganira mugabo nari ndushe vraiment ubwo cenca ndiryamira ndaruhuka nza kugira kuvyuka uwo mudamu ari hakiri saa tanu y'ijoro turaganira gato
aratinda arataha. Atashe jenyene ibintu byose nabona ko ari sawa bimeze neza. Noneho bukeye mu gitondo arambwira ati rero nanje ni confirmation y'umwana wanje. Muze mumfashe. Ico gihe bica bitubirana yuko hari gikorane kuri eglise. Kandi jewe nari mu bafondatrice bio eglise. Hanyuma byasaba yuko abafondatrice bantu bari hejuru bari imbere bategetswe kuba bahari. Je rero ncamba oblige kuba mpari ko twari dufise abashitsi kandi yari kanisa. Kanisa ni gusangira kw'abakizwa. Barambwira bati rero ntushobora gusiba kandi nari n'umuririmbyi ingo basi utuma haba n'isaha imwe hanyuma ucutaha. Naragiye rero kwikanisa bantwaye bamalift ndagenda ikanisa riheze kwanze ntivyanaheza ahubwo numvise merewe nabi cyane hagati y'amasengesho ndabwira uwantwaye arantahana no gufungura sinafungura. Antahanye muganda mubwira ntisha hariho umudamu yari yantumiye muri confirmation y'umwana. Hakuntu wahacisha kugira ngo basi ngire sinye gusa ko ndahari gusa. Arambwira ati nukuri kw'Imana ukuntu ndakubona dushobora no guhagarara ukuvuga ngo narakanura nkabona umenga ngira ngo tukuntu ndakubona ntibishoboka yuko ndagutwara. Niba ari umugenzi w'ukuri azokumva muhamagara umubwire sindagutwarayo. Uko niko naciye ntaha canja mu gitanda ndaryama. Ariko ukuntu nari imeze ntivyakunda nuko mvyuka ntivyanakunda nuko mvuga ntivyanakunda telma iyo nda yari yangoye vraiment. Hanyuma icabaye nuko naciye mfata telefone ndamwandikira uko umugabo we yari yagiye kare mu gitondo yari yagiye mu rugo rubanza. Ca ndamwandikira ndamubwira simerewe neza uze gutaha kare ugaburira abana. Abana mwari mwasigara? Abana twari kumwe. Aca aranyandikira ambwira ngo ntahera aho nshaki. Ndamureka nyene ko nzi kubifukunya rimwe na rimwe bimufata ndamureka. Cica ndifuka ndiryamira. Saa 2 ijoro rigeze ndasura ndamwandikira none ugeze he urubanza ntirurahera rwatanguye saa 1 y'igitondo n'ubu. Ati kwanza aranyikawusha aranyihorera. Bigeze aho ndasura kandi ndamwandikira pe nka 30 minutes. None bite naho nyine aranyikawusha wa mugore nawe atangura kunyandikira. Sha uri umuntu mubi sha ndashaka kugira urubanza ibiki ntuze wowe naragutumiye bla 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 ibiki. Sha rero ndamubwira ndamwandikira nanje ndamubwira nakurungikiye umugabo wanje kugira anserukire kusimeze neza. Rero je nagira ngo twone sigura ku mugenzi. Kumbe bicaye baravuga ukuntu ndi umuntu mubi. Babaye abagenzi gusa. Babaye abagenzi ukuntu namwikawushije ukuntu nja mu vy'abakizwa ariko abagenzi banje ntabitaho mbega bakoze case. Jewe sinahabari. Umugabo finalement iryo joro ngo yaratashe d'après ivyo yambwiye bwana we sinamwumvise vraiment. Ngo arataha ngo acija kuryama ngo muri garage. Urumva yoba yaradodoye ntiwamwumva? Ngo birashoboka ngo yaradodoye ngo sinagitse ntiwugurura birashoboka. Mugabo n'ukuntu nari ndushe sinobiharira ko vraiment nari ndushe cyane. Mais malheureusement ngo acaryama muri garage. Aryamye muri garage mu gitondo je ndavyuka ntegura abana baja kw'ishuri. Sinaravye muri garage natoye umuduga ndagenda. Ngarutse narinjiye mu nzu ndakora ibintu nyene bisanzwe. Haheze nk'isaha canke amasaha 2 acaraza ngo nje gutora ibintu vyanje nigendere. Ufashwe n'iki? Aturumva ati jewe vraiment ati kuza mundaza hanze ati ngandi en danger ati nkaho ari kumpamagarira polisi biki nibiki. Samubwira nti rero ibintu ni bibiri. Swat wicare utekane utuze wiyumvire kuvyo ugira ukore canke utore ibintu vyawe
ugende nugenda uzoba ari ubwa nyuma nca nugara umuryango kandi sinzigera nsubira kuwugurura yumva umenga ni vya bindi byo kugenda tugaruka dusubira dusabana ibigongwe aravuga ati ndigiriye sinamubwira nti mbwa mbere yo kugenda rindira ndakuzi ukuntu wamugenda ugaca ugenda urabwira abantu reka mpamagara umugenzi wawe hari wundi mudamu nyene okay twese twari abagenzi couple yiwe na couple yacu twari abagenzi mugabobo bari abagenzi plus ndavuga nti reka ndamuhamagara aza mbere cabona n'undi mugabo nyene ndabahamagara nti rero mumusigurire yuko ubu n'ubwa nyuma j'en ai marre uwo mugenzi rero uwo nyene yanwa inzoga akaba yarafise n'umwana yagomba kugira confirmation niwe rero yaciye finalement antumira arambwira ati ndafise confirmation y'umwana nashaka yuko uzoza ukamfasha mugabo uwo munsi bihurirana nuko hariho urundi rubanza kuri eglise rwa Sainte Seine Sainte Seine rero ntegetswe kuyibamwo vu que nari umuririmbyi nkongera nkaba n'umufondatrice wa eglise baraje barantora abo kuri eglise turagenda mu bikorwa vy'Imana ariko natashe bidaheze kubera ukuntu nari imeze shitse muhira rero uwampaye lift ndamubwira nti basi mpitanizaho basi n'iminota ingahe aravuga toya sinshobora kugutwara umeze uko mbona umeze ahubwo umugenzi wawe niba ari umugenzi vy'ukuri azobitahura hanyuma wugenda uruhuke shitse muhira rero naciye ndyama ariko ndandikira text ndarungikira umugabo ndamubwira yuko ntameze neza atahe kare arambwira ati wowe si mumbwira ryane ntahira je ndabimenya jewe nyene okay ca ndiryamira ndaruhuka nduhutse hagiye nko mu ma 8h30 ndasubira kandi ndamwandikira bite urihe ugezehe arambwira ati jewe aho ntahira nije ndahazi ico gihe ndavyibuka n'abana baraye batariye kuko nagumye ndamubwira ngo araza nibaza ngo araza urumva yaragiye mu rubanza rwa confirmation abana arabagusigarana kandi ufise yego mu nyuma umva je naciye ndyama ko sinari meze neza vraiment ndagumayo mugabo nyene ndamubwira nti rero burije cane hageze vers minuit narugaye quand même narugaye ndugara kuko iyo utugaye kandi n'umuntu ntuzi arazira kandi nanamubwiye none uraza canke ntuza nkaguma numva umenga nuhava arara ca ndugara rero avuga nti vyari vyose ntiyaza aradodora ndamwumva marahozima ngo yaraje aje ngo asharara muri garage vyo yambwiye jewe mu gitondo nateguye abana ndabatwara ku ishure ca ndagaruka niho mu nyuma yaza arambwira ati rero jewe ndagiye sinshobora gusubira kubana nawe inda deja ngaho yari imaze kugera mu ma 6 mois 6 mois hari hageze konja gupimisha kugira barabe si ari umukobwa canke ari umuhungu yego ncandagira ndamubwira nti ariko imbere kugenda banza uvugane n'abagenzi bacu ko hariho abagenzi bacu couple indi couple nabo nyene nivyo bari bafise ibibazo umugana avuga nti quand même araza kubumviriza baramuhamagara bati rero Vestine yadesize yuko nugenda utazogaruka ko naramubwije ukuri ndamubwira nti ibintu ni bibiri swat ucara utekana uvyiyumvire neza ivyo ugira canke ufata ibintu vyawe ugenda ariko nugenda ntuzosubira kugaruka ca nugara muryango kandi ntuzigera ugira access ku buzima bwanje na rimwe we rero yagira ngo nivyo gufyina kumbe burya hari igihe umuntu agera akumva kabisa trop c'est trop kandi nsubiye inyuma gatoya igenda muhamagara ya polisi burya hari habayeho na situation ya violence physique yarankubise kandi akankubita mfise inda y'imvuka kandi akankubita afise bekiye
ubona ko agira ayincumitishe. Donc turayiniganira ndamurya amenyo nawe acara ipantaro yiwe yasesetse ko ivyo kurya. Donc hariho ingwano, yari ingwano kwa. Rero nkavuga nti ibi bintu byose sinshobora kubigumamo. Sishobora gusubira kubaho vya bimwe nabamwo kuri wa mwana wa kabiri. Nkubitwa mfisinda. Ndavuga ifuko ni proteja kandi amastress yari menshi cyane. Na protege n'abana kuko ibiba biriko biba n'abana barabibona. Navuga nti umwana wa mbere ivyo yabonye birakwiye, uwa kabiri quand même ntagirente habe victime y'ivyo. Kandi twari twaragize amavaye vye dusubirana tuvana byari byinshi tena. Ndambwira nti rero that's it. Yarahagurutse aragenda. Ibintu arambwira ati bisigaye uzute canke uturire biragusha. Sinzogaruka. Asharagenda candugara. Mbega ndironderamwo imbaraga. Ndironderamwo force kuko baravuga ngo buriya umenya gute ukomeye. Tu sais. Donc imbaraga ufise iyo avoir la force c'est juste le seul moyen que tu as. Quand c'est le seul moyen que tu as, tu dois choisir. Aho ushaka kugeza kugira ngo. Yes, ni humenya. Aho rero umva agusigaranya abana babiri ninda aragiye. Candugara. Ndirahira ndavuga nti Vestine ikizoba cyose kizoba ariko uzokijera nka mama na papa wa Miguel na Noah. Uri papa uri mama uri vyose na bebe. Umwana rero naramaze kumwita Jemima. Wari wamenye ko ari umukobwa. Deke ntwahinda nacemenya ko ari umukobwa. Kuko kera kuva kera Imana yagumye imbwira ko izompa umwana w'umukobwa. Rero nari nzi yuko ari umukobwa. Nkabimubwira kugira ndabe ko aba motive basi akunda uwo mwana. Ati Imana iraduhinduriye. Iraduhinduriye ndabizi. Wewe ba patient ndazi yuko bazotubwira ko ari umukobwa ndabizi. Rero naramaze kugenda muri ecography ya mbere ya 3 mois ngomba kuja mu ya kabiri. Iyo ecography ya kabiri ndavyibuka yuko sinayigiyemo naracerewe kubera ama stress nari nkirira hazi ivyo ndimwo mugankarira niyugaranye nta muntu numwe yigeze amenya ko nabaye affecté. Acaragenda rero arabwira abantu bose yuko ngo yo we kurazi ibintu ngo ujye mugore yagize batwaye inda y'umuzungu. Batwaye inda y'umuzungu. Donc abantu bose twahura barajyana inzara bati yo yatwareye kindi umugabo. Donc ivyo kabimenya ndabimenye nkavuga mana ntacoreka ni navyara bazobibona. Mugabo we mu mutima we yarazi ko indari yiwe. Mugabo kuca kuvuga ngo kugira ronke isiguro yuko ba yasohotse yagusize. Hanyuma rero haza kugera ko nja muri ecography ya kabiri sinagiye naratevye. Mugabo finalement ndagenda ndahamagara ndagenda. Ngiye barangirira ecography barandabira. Mugabo uwo munsi ndavyibuka yuko docteur ariko arandabira munda yararaba gashisohoka nkabona uwundi arinjiye nawe akaraba gashisohoka atirindira gato agacisohoka uwundi akaba arinjiye. Hewe mbona ibintu nibiki. Erega umva inda ya 6 mois iraboneka ingana gutyo. Ni umwana. Finalement rero umwaca arambwira ati je m'excuse, we are very sorry. Ati umwana ati yarapfuye. Yarapfuye ryari gute? Ryari aca arambwira ngo I can't tell you exactly. Ngo mugabo ngo bigaragara ko umwana amaze nka 2 mois apfuye. Exactement izo 2 mois nizo twari tumaze tuvanye. Byumvikana neza yuko umunsi asohoka umwana yaciye na wapfa. Sindakubesha. None urashobora ngira ni nk'abaganga bo bidusigurira ugira umwana yapfuye mu nda amezi 2 ntagire ikibazo bigutera.
normalement uragira ikibazo ariko jewe naratangaye kuko nta kibazo na kimwe vyigeze bintera ego urumva vyari ibintu bitoroshe akibimbwira docteur no kubwira yuko numvise isi urazi yuko hari gihura aho kuyigwa isi ikakubana nto amaguru sindayumve nkumva isi iriko irazunguruka ndamubaza ngwe habaye iki ati nta mutima uhari nta activité cardiaque ihari ndamubwira jewe ndumva icongereza ndamubwira nti vuga mu gifaransa ati nyene nakubwiye ko umwana wawe yapfuye nta urimwo yapfuye arimwe ariko yapfuye ndamubaza nti aheze igihe kingana gute ngo amezi 2 ati apparemment c'est 2 mois kumarana umwana amezi 2 utambuka ugenda umugurira impuzu utegura icumba ukoropa ugira ibintu vyose umva umwana w'umukobwa abandi 2 n'abahungu wigeze wumva kintu na kimwe ndakubwiye yuko naraba nyene narindiho ubuzima nyene ari stress ariko sisyo yuko kubera ko ubu ufise imyitwarariko myinshi ntuheza ngo urealize yuko kitagenda neza quelque chose ne va pas hanyuma mu nda burya umuntu afise inda haba ama activité menshi cyane ku buryo udashobora kudifferencier uvuge ngo umwana ari karabuja canke ni estomac canke ni surtout uri muri ivyo bibazo erega campamagara umwe muri babantu twahamagara ndababwira ko biheze ndamubwira nti rero jewe ndagize ikibazo ngize ingorane umwana yapfuye ndamubwiye ngo umwana yapfuye ati yo ati pole ati none wahamagaye se w'umwana ngo bimubwire ndamubwira nti je nibaza ko bidakenewe ko yavuze ko ari umwana w'umuzungu umva no mubwira iki ati sha ati bimubwire kugira bikubeko abantu bavuga ati ngira ngo bimwe yavuga nivyo iki urumva okay ndamubwiye gutyo acarambwira ati rero ati gerageza umuhamagare ati canke je ndamuguhamagarire ni wowe bikore ko numva ntafise force yo gushwana nawe ko nanzi kwacashwana canka ntuke canka agira iki emotionnellement vraiment sinashaka yuko hari kindi kiba nca ndamubwira nti mugabo je sinzi yaramaze imisi atanyitaba n'ubundi ari nk'ikintu c'umwana nkeneye canke iki ko yarazi yuko le fait qu'on fise inda nzomukenera yarazi yuko abana bazongora ce ndamuhamagara acaza kumfasha no kuvuga ngo nubwo haba hari ikindi kintu kitajanye n'ivyo ntiyitaba naramuhamagaye yaratinya responsabilité z'umupapa ego ntiyitavye ca ndagerageza ndahamagara umusista wiwe mu Bufaransa ndamubwira uko vyagenze acarambwira ati ntaco nzoshikana message bigenze uko jinca nguma ngaho barampimye barambwiye bati rero nukukuvyaza ati mugabo ati bisaba yuko donc tuguprovoka bacambwira ati nutahe muhira tuzokubwira ryari tuzoguprovoka umve ngo maze amezi 2 mu nda yapfuye usubira gutaha wenyene mu nzu baca baransigurira yuko ntegerezwa kuvugana no social worker social worker no kuvuga umuntu agufasha mu bibazo vyose ugira uhura navyo biri financier canke akazi canke iki uwo mu social worker niwe yategezwa guca ariha $10,000 niyo basaba iyo wabuze umwana canke umuntu akuze kugira bamuhambe ni 10,000 umva kumvyaza vyose c'était gratuit muga kumuhamba uwo mwana vyasaba amafaranga bimara 2 semaines bakiriko baragira ante biyumvira ngo bizogenda gute ufise misi yose ngenda nduga manuka finalement baratora solution uri wenyene n'abana b'abahungu 2 ego
ndavyibuka yuko nagiye muhira, urumva urahamagaye bagenzi biwe uramuhaye shwa zibiri ati banza utekereze banza wiyumvire neza cangwa ugiye ntuzugaruke. Yahisemwo iki muri ivyo bibiri? Yaciye agenda ko ntiyumva yuko ushobora kugira iyo force yo kugara. Kuko ico nakoze narugaye, yarasohotse ca ndugara. Urumva yabona ati umuntu arafise inda n'abahungu babiri ngaha mu nzu arankeneye. Kandi bakiri bato. Ndashaka kuvyubahuka. None burya agiye vyabaye birangiye? Vyaciye bihera kuko naciye ndesida nyene nti ubunya ngira ntangura ubuzima bushasha bwo kwibako, nzoba mama, nzoba papa, nzoba vyose, kandi nta muntu n'umwe wundi nari nkeneye. None birarangiye aho hari haheze imyaka ingahe mubanye? Guhera ca gihe mufatana mutaragira mariage gushika uwo musi uvuze ati uhisemo iki muri ibi bibiri? Vy'ukuri hari hazi imyaka 9 byose hamwe. 9 uri muri ko zubakwa. None no musi we wabonye warabaye muri niko zubakwa, warubatse avuga ukavuga, warubatse avuga wize guhora, warubatse uhura n'izo abi zose zishoboka, ariko ugasenga hama mugabo ugahitamwo kumuheba ko muvana. Ni igiki no musi uhanurira abajene batarashobora guhitamwo babana canke bariko barahitamwo? Ibintu ni bibiri. Ikintu ca mbere utegezwa kumenya nuko umuntu mugiye kubana n'umuntu afise ibikomere, nawe yarakomeretse. Ukamenya uti none nimba yarakomeretse, jewe ibikomere vyiwe est-ce ndi capable yo kubikiza? Réponse ni non. Nta numwe akiza ibikomere uyundi. Hanyuma niba afise ibikomere, est-ce jewe harivyo noba mfise? Ibikomere nawe woba ufise, est-ce uri capable yo kubikira avant yo kuja muri iyo relation? Ni réponse niba ari oui, gerageza urabe ukuntu ukira avant yuko wiyambarika muri relation. Kuri wewe kirazira kuja muri relation ugikomeretse? Oya, kirazira kiranazira. Impamvu nuko ugiye utwaye amabagaje, kandi ayo mabagaje à un certain moment il faut yuko uyugurura ukaraba kimwe kimwe mu birimwo muri ayo mabagaje, ibidakenewe ukabita. Donc ushobora kuzuzanya amapubere muri iyo relation. None nimba uzuzanya amapubere nawe akazuzanya amapubere yiwe, mushira ibipubere hamwe mugatangurira kuri garbage. Umunuko urana haje mushwana muhagaze ni minuko ibirikira iragira. Ufite ubufise ama attente hama ntihage na kimubona, ukabona ibitandukanye n'ivyo waje witeze. Hanyuma rero urumva nkaca ndabahanurira yuko bamaze gukira, bamaze kumekinga sure ko bakize, please mubwizanye ukuri. Burya si vyiza kubeshanya imbere yo kubana mubwizanye ukuri kose. Kuko ni vyiza yuko umuntu akubwira ati ntituzovyara canke tuzovyara umwana umwe, hako wewe ugenda ufise ya tante yuko muzovyara abana 5 kandi atanashaka no kuvyara. Ico ni kimwe. Kigira kabiri, mukamenya yuko hariho amalimite ku bintu vyose. Icambere na mbere wumve yuko utegerezwa gushira imbere uyundi. Shira imbere uyundi. Eske iki kintu ninakikora uyundi araza kunezerwa? Uwo kinkorera jewe noryohe? Izi ukavyibaza ukavuga uti okay, bakinkoreye nkababara no bigenza gute, no vyifatamwo gute? Kwa kuntu kukwikunda urana hariya muri Canada hoho turafise ukuntu ibintu biba biri clair. Urafise amahera ukorera, ndafise amahera nkorera, muraza mugashira hamwe. Ariko abantu bino ikibazo nabonye bagira nuko baza bafise ama mindset yuko umugabo ari we serugo, ari wakora ibintu vyose bimucako do A Z, agacava ngaha agaca agenda hariya muri Canada akagomba kugira la même chose, alors que société ya hariya yoyo iha agaciro umugore.
donc wewe umugabo uca wumva ko nta gaciro ugira hakumva uti okay reka turabe ukuntu tubijera kugira twese tugira agaciro kuko mu nzu n'inzu yawe wo mugabo n'inzu yawe c'est toi l'homme nkuko bivuga ko ufise agaciro gerageza umenye ukuntu wikontrola n'ukuntu kontrola uwo mugore wawe mugabo utamukomerekeje. Mama Vestine no musi ko twagiriwe bakukaba watugendeye hano televiziyo iri Burundi ndashaka uhanure cane abarundi kazi bakiye hano mu Burundi hari haba bariko baraca muri ivyo bibazo waciyemwo wanashaka ugasanga ntibara bona ko bariko baragirirwa ihohoterwa canke bakabibona ariko batazi ingene bazobivamwo mbese bamaze kuja mu depression cangwa nyene bageze habi no musi babwiye iki? Nagira ndababwire ngo nta muntu n'umwe ashobora kugukunda utikunza. C'est vrai n'ijambo ry'Imana ratubwira ngo ukunda mugenzi wawe nkuko wewe wikunda ubwawe wowe nyene. Ijambo ry'Imana ntirivuga ngo kunda abandi wowe ntiwikunda. Oya ni ukuvuga ngo bagire ama priorité bayashire ahategezwa kuja. Wewe iyo utari muzima ntushobora kugirira kuko turakundana cyane twebwe abadamu tu vois rero wa mutima w'ubumama dufise wa mutima maternel womenga wo muri kura materna n'umugabo wawe et pourtant abagabo suko siko bakoze umugabo akeneye ahubwo nawe kukwereka ko ari virulent kwakomeye kwashoboye urumva rero muri ico gihe wewe nk'umudamu banza wikunde wibabare umenye uti jewe agaciro kanje nakahe uri kumva uca umurongo hari ibintu nemera hari n'ivyo ntemera bibe clair dès le début kuko nimba yarakudraze canke yarakurondeye wemera vyose uri twendetu uno musi muvyaranye incuro zitanu si utangura kuvuga ngo urumva ngo ndabihinduye bipfira au début mu ntango niho bipfira rero nimba ubirimwo rero vyarashitse ntiwavyitwayemwo neza ico ndaguhanura nuko wegera abantu b'inararibonye apana mama apana papa wazokubwira ati mwana wanje niko zubako ariko niwegera abantu b'inararibonye wanatubwiye ko atari n'abagenzi ntibarimo wegera umuntu atari donc ataco bimuraba ko ivyo bintu mugabo wewe uzi neza ko ashobora kugufasha hanyuma mwiganira hanyuma uwo muntu azoheza gufasha ushobora kuganira nanje bigushobokeye ariko hari n'abandi bari competa si kuvuga ko ari jewe jenyene ndabishoboye abandi bari competa baciye muri ivyo bintu ego kuko nta mpamvu y'ugupfa uri wenyene si wowe uzokwikorera isi kandi nta n'impamvu yo kwikorera umusaraba kandi birashoboka no gukira kandi urashobora gukira yes urashobora gukira hariho ubuzima nyuma y'ivyo uri kuracamwo hariho ubuzima nibaza ko n'abapapa bibaraba kuko ngo ubu hasigaye hariho n'ihohoterwa ry'abapapa cane gose n'umupapa nawe nyene ariko arakubitwa uko bibaho gukubitwa canke iyo mvuze gukubitwa wowe hava wumva ikofe ujya hari umuntu ashobora kugukubita akagukubita kabisa akaguslapinga bivanye n'ukuntu akubabaje mu mutima agukomerekeje nka kakarorero nakubwira gufata ukavuga ibintu vy'ibanga akagutoneka ni nka nubivuga gute abagushishimuye ahubwo si kugukubita gusa rero ni wewe ujya muntu ari victime cyane cyane niwe mbwira wowe uri victime y'ivyo bintu yaba umupapa yaba umumama ukaba uri victime rondera help biteye isoni rondera ubufasha kuko umuntu nk'uyu ntazohinduka nawe ashobora kuba afise ingwara afise igikomere kumbure kitakize kandi ico gikomere nikitakira n'ubundi azoguma agira vya bindi nyene ko ntazi nuko anabifise urumva donc ntugerageze kugomba kurepara umuntu kuko ntushobora gushona impuzu utazi aho yatabukiye
ntibikunda ntushobora kugerageza guhoma ikiremo utazi wagitabuye ninde vyagenze gute rero hari amatekinike twebwe dukoresha nababwiye ko ndi umu life coach hari amatekinike yo kuganiriza umuntu ukamenya niba yarakomeretse ibikomere bisanzwe biri ushobora kuganira canke akeneye terapi yimbitse mukoresheje experience y'ivyo mwabayemo. ego Madame Vestine ndabashimire cane je ndabona ko mwarakize ego no musi ntahe muduhaye mubwejeje muvanye n'umugabo nibaza ko hakurikiye ivyiza kuko ugene musa no musi ntimusa n'umuntu yavanye n'umugabo nibaza ko muzobidushingira intahe hanyu. ego ego nibaza ko tuzoronka akanya tukagaruka nimwadutumako tuzoza tubiganire hanyuma nibaza yuko n'abandi bose bumvirije ino ntahe bakaba nabo hari ukuntu bakize hakaba kumbure hari amatekinike bashobora kuba barakoresheje peut-être no gusenga peut-être kuririmba kuko hari amatekinike menshi namwebwe ntimuratubwira tekinike uko nabigenze nibaza ko ubutaha muzoheza nzobibabwira idonido ko vyagenze. egome tubashimire cane twarahezagiye kubagira dushimire ko baradukurikirana murabona ko ari ibintu by'ingirakamaro kubona abantu nk'aba buriya hari ibintu ngira Imana ireka bibe kugira ngo abantu baze bafashe abandi no musi rero uba yafashijwe agire like agire share kugira ngo n'abatari ko barumva izo ntahe ishobore kubashikira mutibagiye na subscribe kugira ngo intahe zizokurikira zize zibagereho. Madame Vestine Imana ibahezagira. murakoze.